kuva mu 2015 umuhari MAP-Burundi Buhire wihweje ivyashikiye impunzi muri ico gihe gushika uno munsi ntidukekeranya yuko hariho uguhonyanga agateka k'impunzi mu gihugu ca Tanzaniya cane cane impunzi ziri mu makambi ya Nyarugusu na Nduta. Kubw'ivyo twibaza yuko leta ya Tanzaniya mbere twaranayandikiye akatari gake, twarandikiye umuhisi Perezida Magufuli tumubwira kuri iki kibazo c'impunzi, kandi twaranandikiye n'umukuru w'igihugu c'ubu tumubwira yuko impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ciwe zifatwa nabi. Igitangaje nuko izi mpunzi zidatotezwa n'abantu batazwi, zitotezwa n'abantu bakorera leta ya Tanzaniya. Muri make harimwo ukuboko kwa leta ya Tanzaniya mu guhonyanga agateka k'izi mpunzi. Ibi rero biradutera amakenga, amakenga ari nayo twabwiye abo bategetsi batwara igihugu ca Tanzaniya, tubamenyesha yuko igihugu ca Tanzaniya kiri mu bihugu vyateye umukono ku masezerano mpuzamakungu yo gukingira impunzi. Birababaje rero kandi biranatangaje kubona igihugu nka Tanzaniya arico gifata iya mbere mu guhonyanga agateka k'amasezerano cashizeko umukono. Ikindi nuko nkuko mubizi izi mpunzi ubuzima bwo mu makambi n'ubuzima atayandi mikoro aba ariho. Impunzi zitaronse aho zisumira, murazi yuko amasoko yose bayasambuye, utuzu badandarizamwo tukabomogwa, ubu naho bageze gutemagura ibitoke n'iyindi mirima. Ni ukuvuga yuko aba bantu nta buzima baba basigaranye. Ni nk'ingendo yo gukora ikintu kitemewe mu mategeko mpuzamakungu yo gusubiza abantu iyo bavuye ku nguvu. Ibi navyo kandi tubivuga twibaza yuko ari navyo kubera yuko turavye imigenderanire iri hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Tanzaniya, nta na kimwe cotuma tutibaza yuko aya mareta abiri ari inyuma y'ivyo biriko biraba. Rero nta kindi dukora atari ugutera akamo ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu buseruko, East Africa Community, kugira ngo bakoreshe ivyo barekurirwa n'amategeko mu kuvugana na leta ya Tanzaniya mu kuyisaba yuko yoreka kuburabuza izi mpunzi, kuko Tanzaniya iri muri East Africa kandi East Africa irafise amategeko nayo nyene agenga impunzi ihagarariye. Ico ni kimwe. Ikindi nuko turanasaba kandi ubugira kandi iyi leta ya Tanzaniya na leta y'u Burundi ngo bareke iyi nyifato ataco ifasha kindi atari ukwerekana gusa yuko ari abantu batubahiriza amategeko. Ikindi nuko dusaba n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, harimwo wanashaka n'igisata caryo kiraba impunzi, ko mu nshingano zabo harimwo no guharanira no gukingira agateka k'impunzi. Ico twobwira impunzi nuko naho bitoroshe zokwihangana kandi zibandanye zifata runtu. Turazi yuko bitoroshe muri ibi bihe, turafise amaraporo y'abana ubu badashobora kuja kw'ishuri, bataronka ico bafungura. Ibi bintu vyagize ingaruka nyinshi cane ku miryango, mu mpunzi. Umunsi umwe iki kibazo kizotorerwa umuti.